Shalom shalom, turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba television y'ijwi ry'Abatiste. Nkuko mubibona uyu munsi twatewe iteka n'umutumire wacu, umutumire akaba ari umwungere umwe mu bungere bagize ishyirahamwe ry'amashengero y'Abatiste mu Burundi. Uwo nawe so wundi ni umwungere bita Ndayishimiye Aime Fidèle. Ndayishimiye Aime Fidèle, turaguhaye kazi. Urakoze mumenyesha makuru kutwakira muri studio television ijwi ry'Abatiste. Nkuko mwabivuze ni umwungere Ndayishimiye Aime Fidèle. Nivyo ndanezerewe cyane kubana namwe kandi nizera ko bizogenda neza. Tugiye kuza turacisha ibiganiro ngaha bitari bike kandi twizera ko bizomumugisha kubaza abatumviriza abariko baratwumviriza nabo nyene turabaramukije tubipfuriza n'ibintu byiza bashishikare kuroranira umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze cyane, numvise neza mwatubwiye neza yuko hari agakemanyi mutuzaniye kumbure Imana ntiyadushoboza muzoza muraduha hano hantu. Amatwi ansumira ibyo abandi batarumva, mwatubwiye ngo ni ikiganiro canke inyigisho zyerekeye ijambo ry'Imana, aho ngomba ndababwire urufatiro rwayo canke ico twisunze canke ico mwisunze mu kutubwira ico kiganiro. Mwavuze ngo ni menya Bibiliya. Numvise neza, mushobora kudutahuza ni iyihe mpamvu yabatumye mutegura ico kiganiro menya Bibiliya? Mwavyimviriye mufatiye kuki? Urakoze munyamakuru ku kibazo cyiza ubajije. Ni kibazo nibaza ko buri wese yokibaza kugira ngo ashobore gutahura. Nivyo ikiganiro kizoba citwa menya Bibiliya. Ni ikiganiro twise iryo zina bivanye nuko dushaka guterera kugira ngo abantu bamenye ivy'Imana ishaka ku bantu yaremye. Cya kabiri nuko twagiye tubona inyigisho zica hirya no hino mu madini atandukanye zijyanye na Bibiliya, zijyanye n'ubutumwa bwiza, aho usanga harimo utunenge twinshi, hakabamwo nyine ibintu byo kudatahura icyo ari cyo ijambo ry'Imana. Rero twebwe icyo kiganiro ni ikiganiro twiyumvira kugira ngo habe inyigisho nyene ziba zifatiye ku guserangura Bibiliya no ku bushakashatsi, kuko ivyanditswe navyo birashakashakwa biraserangurwa. Nico gituma no muri isezerano no mu gitabo c'Imana usanga ngo hari abo bita abanyabwenge b'ivyanditswe, kuvuga baraba ifaranga Dr. Dorwa, abantu bagerageza guserangura bakaraba ko ivyahometswe ivyanditswe mu bitabo vya Mose bigenda bisobanura uko bibwirizwa gusobanuka. Ubwo rero ni intererano novuga tugiye guha isi, tugiye guha abarundi abatwumviza bose kugira ngo tumenye inyigisho y'ukuri ya Bibiliya. Murakoze cyane, numvise neza. Tugomba duserangure canke mugomba mutwigishe twongere duserangure neza ibiriko biravugwa muri Bibiliya, twongere tuyitahure neza gusomba. Mwungere, iyi mbono muriko murayiraba canke muriko murayitegura bivanye n'ahantu mwagendagendeye, by'ukuri biragaragara neza ko mwasanze yuko aha hantu mu kibano canke hato na hato mu badukurikirana benshi usanga turiko turavuga Bibiliya uko itari. Munkundiye, hari ikintu kimwe numvise muvuze. Mwavuze ngo mugiye guserangura neza musesangure. Mbega twitege neza yuko ari mwebwe mwenyene muzokwama mudushikiriza ico kiganiro canke mwamufise n'abandi bantu mwamukorana? Ikibazo cyiza cyane. Sinari niteze ko ikibazo cyiza, ariko urakoze kuba ukizanye. Ni ukuvuga mu murimo w'Imana nta muntu yama yihagije. Paulo yarafise abo bakorana, Yesu yarafise abo bakorana. Mose ingorane ya mbere yatangiye kugira ubiravye, Yetiro ataza kumugendera, yashaka kubikora wenyene, hanyuma arabwirwa ko vyomurusha. Rero mu gikorwa c'Imana ni ugufatanya, ni ukuvuga rero ndategekanya ko tuzokorana n'abandi bakozi b'Imana batandukanye, kuko igikorwa c'Imana dukwiye gukora umwe wese arafite icyo yoterera mu bwami bwa Kristo. Ubwo rero ngira ngo vuba tuzoza mu biganiro mubona haje uyu cyangwa haje uriya, mu ntumbero ko bigenda neza. Bakunzi ba televiziyo ijwi ry'Abatiste, abivuze neza. Nimutamubona Pastor Aime Fidèle, azoba ari we nabo bariko barafashanya. Bivuga ngo mu yandi majambo ni umugwi munini wagutse cyane bariko baragura iki gikorwa cijana butumwa canke igikorwa bise ngo menya Bibiliya. Ndabaravye neza, amatwi ansumira n'amaso abinyereka, musanzwe muri bamwe bagize ishyirahamwe ry'amashengero y'Abatiste mu Burundi,
aho mbere musanzwe munarongoye canke munaserukira igisata c'abagabo mw'ishirahamwe ry'amashengero y'Ababatiste mu Burundi. Reka tugahinyanyure ko gatoya tugacemo tubabaze mbega mu gisata c'abagabo naho ubwo butumwa canke niyo inspiration niyo yavuye canke vyagenze gute, usanga na hariya mwaravyo ati by'ukuri aha hantu turakwiye kuraba ukuntu twobigenza mu gisata c'abagabo hoho ubona bimeze gute? Urakoze cyane. Mu bisanzwe ishengero ry'Ababatiste nkuko risanzwe ritunganije mu bisata, muri ibyo bisata dufite ibisata bine. Muri ivyo harimo igisata c'abagabo, n'ivyo ni ikintu nsanga ndagihagarariye uyu munsi guhera muri 2021. Novuga yuko ni igisata gisaba kubakwa gushasha, kandi mu myaka 3 iheze turiko turakora haryo turiko turakora mbere no gushize twari mu ntara ya Kayanza muri Musema, aho tugenda twigisha cyane cyane uruhara Imana yahaye umugabo kuva turemwa, kugira ngo noneho ivyo yaduhaye tubizigame tubivyaze umusaruro. Rero n'inyigisho twigisha cyane, turigisha ibijyanye n'igikorwa c'umugabo mu iterambere ry'urugo, iterambere ry'ishengero, iterambere ry'igihugu. Naho duhagaze burya no mu minsi iza mu nyigisho zora ducisha ngaha n'ivyo bizoba biri. Ubwo rero mu gisata c'abagabo kiriko kirubakwa, kandi turizera ko uko iminsi itwegereza, uko n'abantu baguma batahura imbono dufise yuko turonka abagabo bashasha, abagabo bafise ibikorwa bishasha, abagabo bari mu kirere gishasha, uko bazogenda babitahura niko muzogenda mubona impinduka. Murakoze cyane, mubivuze neza. Numvise umengo hariho ikintu muba muriko murategura muri uwo hari wanyu canke muko kubaserukira abagabo bose, umengo hari ikintu muriko murategura nk'amaseminere canke izindi nyigisho nkuko mwavuze ko mwagiye murabikora mu Kayanza ngira ngo n'ahandi. Twitegeye yuko mu minsi tugomba tubone impinduka zoba mu iterambere mu ishengero ry'Ababatiste ndetse no mu ishengero misi yose muri rusange. Ni ikibazo kigoye kandi kiranoroshe mu rundi ruhande, ariko kandi kimwe nuko twizera Kristo, uko dushobozwa byose n'uduhingomezi. Turashobora kuvuga ngo tuzokora ibi, ugasanga kumbure habaye intambamyi, ariko mu byo twizera nuko Kristo ari mu ruhande rwacu byose bizogenda neza. Igikomeye nuko byose tubishira amaboko y'Imana, tugasenga, hanyuma tugaca dukora ico Imana itubwira, kuko Bibiliya ivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Ubwo rero ico dukeneye gukora ni ugusenga no gukora, hanyuma ibindi Imana ikamenya ibintu bigenza. Mwongere mu nkundire ndabashimire kuri kano karyo ndetse n'uno mwanya mwemeye mukaza hano hantu muri studio zacu. Mumune ndabashimire cyane. Murakoze cyane, namwe turabashimiye kandi tunashimiye n'abariko baradukurikirana muri kino kiganiro. Nibaza ko vuba tugiye gutangura inyigisho ya mbere, aho tuzokwigisha kubijanye no gutahura neza igikorwa Yesu yakoreye ku musaraba. Nico cigwa tuzohera kugira ngo vuba cyane. Tubwira abadukurikirana ati babe barategura amakaramu ndetse bitegurira neza izo nyigisho, kuko zizoba ari inyigisho zikomeye cyane, aho twese tuzoshobora kwiga ndetse tugatahura muri uru rukurikirane rw'indinganizo shasha y'iki kiganiro cyitwa Menya Bibiliya. Ukuntu bizohora bigenda ngira muzoza muratumenyesha neza cyane. Mu mbono dufise nuko mubidukundiye namwe nk'abakora muri ino televiziyo, dutegekanya ko n'imiburi buri kundwi tuzoba turasohora inyigisho, kandi mu byo tuzokora tuzohora dusobanura Bibiliya kugira ngo abantu bashobore gutahura ivy'Imana yashatse ko tumenya. Burya Bibiliya ni vyahumetse, byametswe twabihawe kugira ngo bidufashe, nkuko Paulo yandikira Tito avuga ngo ivyahumetswe byose byandikiwe bifise ikimazi byo kutwigisha, kutuza indero nziza, kuduhana, kuduhanura. Ubwo rero kugira ngo tubimenye bica bidusaba ko tuvyiga. Naco gituma kino kiganiro rero novuga ati bategure amakaramu uko bivuze, naho bandika kugira ngo bize bigende neza. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye bakundi ba televiziyo Ijwi ry'Ababatiste. Turabashimiye, turabakengurukiye ukuntu mwongeye kudutiza kano kanya n'umwanya mwiza mwaduhaye, mwongera mudukurikirana. Tubasaba ngo mwongere mukurikirane ibiganiro byacu biguma bica ku rubuga rwa YouTube rw'iradiyo Ijwi ry'Ababatiste na televiziyo Ijwi ry'Ababatiste, aho muzokwama mukurikirana ibiganiro nka Menya Bibiliya ndetse n'ibindi biganiro tuzokwama tubashikiriza. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Amen.